kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twamasangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro y'Imana. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Zaburi y'umunani umurongo wa 3 gushika ku wa 6, canke Zaburi igice c'8 umurongo wa 3 gushika ku wa 6, handitswe ngo: iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye, umuntu niki aho umwibuka, canke umwana w'umuntu aho umugendera? Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu vyose ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Amen. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uri kuradukurikira, nawe muri kumwe, eka nawe musangira ubutumwa bwiza, ndabifurije amahoro y'Imana. Ndabarira nti kugendererwa n'Imana n'ubuntu, nukugirirwa ubuntu n'Imana. Kugendererwa n'Imana n'ubuntu butangaje. Kugendererwa n'Imana ni faveur, ni iteka, nugutoneshwa. Muri uyu mwaka twataziriye umwaka wo kugendererwa n'Uhoraho. Nkundira nsubira kwibutsa yuko kugendererwa n'Uhoraho ari ubuntu butangaje buva kuhoraho nyene. Kuri uyu murongo wa 4 avuga ngo umuntu niki aho umwibuka, canke umwana w'umuntu aho umugendera. Reka ndakore akugendera ko yakwibutse. Imana yibutse Sara, imugirira ivyo yamwemereye. Ntibivuga ko yibagira, ariko iyo twebwe tugiriwe neza tuvyita kwibukwa. Nibi vyanditswe n'umuntu yari yuzuye mpwemu yera, ariko yandika avuga ati erega umuntu uramwibuka. Iyo nitegereje ivyo waremye, iyo nitegereje ibintu ufise biteye ubwoba bihambaye, ni gute uza ukibuka uwo muntu, ni gute ugenderera uwo muntu? Nta mwanya ari kumuronkera, nta mwanya ari kuronkera umuntu. Nitegereje ukwezi, inyenyeri, izuba, ibiteye ubwoba, imisozi, inzovu, ibiyaga binini, amabahari, ni gute umwibuka? Reka ndakore nuko Imana ikunda umuntu, yamugiriye ubuntu, nico gituma imwibuka ikamugendera. Kandi iyo imugendereye iramuduza. Uyu yanditse Zaburi avuga ngo hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro. Iyi Imana yakugiriye ubuntu, ikugendereye ikugira ubuntu bwo kukwambika ubwiza n'icubahiro. Witege ubwo buntu, witege kwambikwa, witege kuronka ukuganza no kunesha ivyakunesha, no kuganza ivyakuganza. Umwemerera kugenderere, umusaba kugenderere, kugira ngo agutabare, uganze iryo tabi ryakunaniye, inzoga yakunaniye, ubusambanyi, inzigo, ishari n'ibindi vyakunaniye. Umutumira kugenderere, akwambika icubahiro, agukure mu gateterwa, agukure mu kumaramara, agukure mu isoni, akukure mu vyagucinyije. Akwambika ubwiza n'icubahiro, kuko yakugiriye ubuntu, yakwambitse, yakwitayeho. Imana ikugirire neza. Mu buntu bwayo irasiga vya bindi vyose, avuga ngo jewe ndiki n'inda n'indesho. Irashobora gusiga ivyo, igasiga ivyo biteye ubwoba, ijuru riteye ubwoba, ukwezi guhambaye, inyenyeri zihambaye, ivyo yaremye vyose. Wewe umuntu yaremye, na cane cane wewe wavutse ubwa kabiri, wewe wemeye kwihana, wewe wemeye kwakira umuremyi muri wewe, Kristo Yesu, jambo w'Imana, wa undi yaremye vyose kandi vyose vyaremeye kuba ivyiwe. Uyu munsi upfukame, usabe ikigongwe, wihane, aganze mu mutima wawe, maze akugenderere, maze agendane nawe, maze agumane nawe, akwambika ubwiza, aguhe kuganza ibikorwa vy'amaboko yiwe, aguhe gutwara ibintu vyose abishize munsi y'ibirenge vyawe. Ivyakuganza, ivyagucinyiza, ivyakubuza amahoro, ubineshe
sivuze ko uca uganza abagutwara, oya ntavuga kuganza abantu, oya aravuga ibintu bikuganza. Hari ibintu bikuganza uyu munsi ubimwe. Ntushobora kwirinda inzoga we ngo ubishobore, ntushobora kwirinda itabi, ntushobora kwirinda bya bindi byaguhinduye umuja ngo ubineshe gutyo. Oyaye wegera Imana igushoboze uve mu buja bw'akaboregwe, bw'ubusambanyi, bw'urwanko, bw'amajambo mabi, bw'insaku, bwa bya bindi byose ijambo ry'Imana ritubuza, ahubwo uhinduke imbohe ya Kristo maze uganze bya bindi byose. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, ushishikare kugira umwaka mwiza wo kugendererwa n'Uhoraho. Ibi niko twama tubigira mu kwezi kwa mbere, tuguma tugaruka kuri rya jambo twatanze, ijambo ry'umwaka. Imana iguhezagire, urakoze kudutega yombi, urakoze gusangiza abandi iri jambo, ubutumwa bwiza, kandi urakoze kudusengera no kutumenyesha ico Imana yagukoreye. Imana iguhezagire n'abawe, iguhezagire n'ibyawe, ushishikare kubaha Imana, nawe ugendane nayo, kandi wibuke kuyisaba uti ndakwinginze ungenderere mwami. Imana ikugire neza, urakoze.